ikindi gihari nabamenyereza b'imfube babaye imfube ari benshi cyane ariko uwayoboye abandi turaza kumugarukako mu gihe inyenyeri ratiza kuyivuga muri no munsi wa mbere wa VBL wagaragaye nk'amanota majana 978 mu nkino zingahe zitandatu ibitari bimenyerewe muri VBL kuko ikintu muraca yibaza rero basket y'u Burundi ikomejwe nuko haba hariho uguhangana kw'imigwi ibiri turavye Dinamo tubonye no munsi Sebere ebye ifise abakinyi beza ifise ibisabwa byose kugira ngo ishobore gutanga resultat aba president bashiranga amafaranga yabo abakinyi bariho ariko ngiye kwisabira imbabazi ni haba harimo n'inshuti yawe uri kurakurikirana ibiganiro ni waba ukunda bamwe mu mugwi wa Dinamo c'est quoi urashira mu kibuga Brian amasegonda ukamukuramwo urashiramo Giberu bitugani brother ihiganwa ry'u Burundi likomejwe ibihe vyiza cyane abakunzi ba Utam Podcast nizere ko mumeze neza cyane ubu ndihuta ndiko nanyaruka mu bintu byerekeranye n'amaresultat ndetse na analyse zikeya zijanye n'uno munsi igenekerezo rya mbere ibyabaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu nkino haba muri basketball no muri football reka duhere mu bintu byababaje abantu beshi jewe ntarimwo kuko burya ibuye riserutse niba rikishi isuka biba ari byiza ko ibintu bigaragara hakiri kare ni ibintu byagaragaye ku munsi wa mbere wande wa VBL habonetsemwo ikintu cyitwa igitangaza imigwi itsindwa amanota menshi imigwi itsinda amanota make bivuze ngo ikitwa equilibre kuri no VBL nta gihari muri zino nkino za mbere imigwi 12 nibyo yaritabiriye VBL mugabo icerekeranye na equilibre iri muri competition biragoye ko ushobora kubivuga uko ikindi gihari nabamenyereza b'imfube babaye imfube ari benshi cyane muri no weekend ariko uwayoboye abandi turaza kumugarukako mu gihe inyenyeri ratiza kuyivuga muri no weekend rero cyangwa se uno munsi wa mbere wa VBL wagaragaye nk'amanota majana 978 mu nkino zingahe zitandatu ibitari bimenyerewe muri VBL kuko nta gihe hari bwashika no manota ku munsi wa mbere naho haba hari nk'imigwi mito ariko no munsi ho byabaye ibindi byarengeje baye manota menshi cyane muri football umugwi wa Aigle Noir wasubiye mu kibanza cabo inyuma yo gutimbura kubabaza umugwi wa Kayanza United wari wagiye gutembera canke se waragiye kumva uko bakina umupira w'amaguru hari Makamba barababwira ati demonstration twari turindire ko tutegeza kuzikorera kuri mwebwe babakubita bitanu bari manukira nyene bitanu kuri kimwe Aigle Noir ibisubiye mu kibanza ca mbere aho yakuyemwe ikibamo mu kibanza umugwi wa Bumamuru Football Club ibiro tugiye kubigaruka ku buryo bwiyaguye cyane munyemerere mpere muri basketball ntabwo nshobora guhera handi hantu les amis kagaruke mu kanya mpera muri basketball nongera kugaruka rero reka mpere muri basketball VBL 2025 yatanguye kuri no munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu 2025 itangurana n'imigwi igera kuri 12 imigwi igera kuri 12 harimwo imigwi abantu basanzwe bamenyereye muri basketball ngaha mu gihugu cy'u Burundi harimwo n'imigwi mishasha itari imaze iminsi itari muri VBL tutaye tumenyereye ariko nayo twari turindire kuraba ikishobora kuba izanye byagaragaye ko imigwi isanzwe imenyereye ihiganwa rya VBL yitwaye neza cyane ndetse n'iyindi twavuga ko iragenda ifatisha muri VBL duhereye ku byaranze no rukino icambere novuga ko ni nkino zitandatu zabaye zibera ku bibuga bitandukanye icyo novuga ko federation yavuguruye mu buryo bukomeye cyane rero kuri izi nkino zabaye no munsi umugwi wigenje neza gusumba iyindi n'umugwi bita Urunani Basketball Club aho watsinze amanota agera kuri 146 difference y'amanota 100 brother utinyira the Blues ishaka bari bafise ishaka kabisa batsinzira amanota menshi cyane mu gihe umugwi wundi wigenje neza cyane umugwi bita Remesha wasokoje canke se wakosoye umugwi bita Kerne amanota 107 kuri 59 umugwi wa Tigers watikuye umugwi wa Lion Team amanota 102 kuri 58 gituma razigirotse kizi nkino nizo nkino zagaragayemwo ico twita 3 chiffres amanota shika 100 kuduga rero iyi migwi umuntu ashobora kwibaza se ntabwo nikonye nikomeye niko izotwereka ingufu muri VBL ico nduta nuko ishobora kuba yahuye n'imigwi yoba yaroheye kuri no munsi ibyo nabyo tuzobiraba ku nkino zizokurikira kuko Aigle Noir na Norunani en tout cas c'est pas compatible ni ibintu udashobora kuvuga ngo bagiye guhangana Remesha Kerne nico kimwe urumva ko bigoye kuvuga ngo ngabo bohangana nabo nyene Remesha ko ni equipe irimwo ikira kitu cyangwa isigikenewe cyose umukinyi mwiza baramugura umumenyereza bakamuzana
mu gihe Kerne baba bihigisha baza ko tukiri muri Asebab bakwiye guhekosora ko kanto muri Kerne murambabarira. Hanyuma umugwi novuga ko watunguranye cyane n'umugwi bita Muzinga watsinze umugwi wa Jimukana amanota 72 kuri 61. Nabyo ni byiza cyane kuko nka Muzinga mu mwaka uheze mu myaka iheze abantu bagumye baza equipe ya gisirikare gute mu mahiganwa itagaragara abasirikare tubamenyereye mu nkino z'amaboko ntabwo bagaragara muri basketball. What happened? Ubu rero turana ko baje neza, ese bazokwigenza neza no kuyindi migwi. New Star yambuyi nako mbo yagiye muri Dinamo murantonga yatikuye umugwi bita Young Eagles amanota 88 kuri 67 mu gihe ni umugwi bita Rezipo imvubu ziteye icyo bita basket, imvubu zikoze demonstration, imvubu zivuga ngo sokiri fare demontre at the end of the day umuntu birangiye yavuyemwo ababaye neza cyane, ababaye nabi cyane. Umugwi wa Dinamo bawigije basket madiri me asoromiya we kubita 98 kuri 82. Ikintu muraca yibaza rero, basket y'u Burundi ikomejwe nuko haba hariho uguhangana kw'imigwi ibiri, Urunani ndetse na Dinamo. Turavye Dinamo tubonye no musi Sebere ebye ifise abakinyi beza, ifise ibisabwa byose kugira ngo ishobore gutanga resultat. Aba president bashiranga amafaranga yabo, abakinyi bariho, ariko ngiye kwisabira imbabazi ni haba harimo n'inshuti yawe uri kurakurikirana ibiganiro, ni waba ukunda bamwe mu mugwi wa Dinamo. Burya hari cyo bita staff administrative, hakabaho staff technique. Muri staff technique hariho n'ikindi bita staff medical, hakacaza n'icyo bita abakinyi. Rero ibyo byose naho wobigira naho wogira bitatu canke ukagira bibiri udafisemwo kimwe haraho bipfa. Ushobora kugira abakinyi ukabura staff technique, ushobora kugira abakinyi ukabura staff medical, ushobora kugira aba staff medical ukabura staff administrative. Backup rero nukuvuga kimwe gisunika ikindi. Kubijanye na Dinamo bavandimwe, hari abantu bari muri Dinamo ndabagomba cyubahiro mu mbabarire ndabibabwira, ikipe yanyu ihagaze neza, mu mafaranga murayashiramwo ntako mutagira, abakinyi murabazana, mugabo kubwiza ukura abantu menga harakantu mutinyi ibintu bitagenda neza nimuze mubimenye. Ibirato byose burya ntibyaremewe kwambarwa n'abantu bose. Ibirato umuntu arabikora mugabo mwese agira nimero yiwe yambara. Bisigura ngo ndashobora kuba ndi Papa Utamu nkambara ibice 41 canke 42, mugabo sinza kwambara ikirato uwo bita Diume yambara canke Gasongo yambara canke Otobo yo kwambara. Bisigura ngo Dinamo ishobora kuba itari mu kibanza ciza bivanye nuko icerekeranye na staff technique nimeze neza. Nico cyane agaragaye kuko urabye ibyabaye ubwa mbere. Ni musigurire kuntu ufata ugafata abakinyi wewe uzi ko mwazanye mukeneye, ukaca ubicarika, ahubwo ugashira mu kibuga abakinyi ugatanga amayo ku bakinyi premierema ubona ko atakibaza utaza no gukoresha. Mu gihe hari abakinyi dusanzwe ugaca ufata abo bakinyi ukabicarika ukabimanagezi ukayiha wa wundi petetre ntawuzi impamvu. Ndabivuze fatiye kuki umuntu biyita Etienne Tamatonga ashobora kuba agwaye nibyo, mugabo Etienne Tamatonga naho yabagwaye ashobora kuba asumba Derrick, ashobora kuba asumba Gasongo. Defense ya Gasongo ishobora kuba isumba yande ya Clement Kongoro. Egire barafisi izo detente ba Clement Kongoro, mugo je suis sûr c'est amarobo ya Gasongo sico kimwe ya Clement Kongoro. Tuvugisha ukuri ari no mpamvu ngomba mpereze kuri kino kintu. Dinamo mu buryo bwihuta mufata ingingo kuri staff technique yanyu, ukubita inkende ntarabiri yihaka kandi we riserutse ntiribarikisha isuka. Mufata ingingo nimba ari umumenyereza, nimba ari preparateur physique afisi kosa, ubwo nange murabibona ikibazo aho kiri, mugende mufata ingingo areke ikigaragara ntaco twashimye kucerekeranye n'urukino bakinye abakinyi ba Dinamo. Umuntu yovango nikizima byananiranye. Hanyuma ikindi kintu mugende mutohoze neza murabe umukinyi bita Rishari n'umukinyi bita Gibere ntabwo banezerewe muri ino equipe, kandi umukinyi atanezerewe Seberebye ibyo atanga bicayiboneka. Ikintu bita psychology mu nkino irakora. Burya habaho ikintu DP hakabaho na DT mu nkino zarizo zose, habaho technique
hakabaho nande na tactique, hakabaho psychology, hakabaho na physique. Izo ni za DP. Physique abakinya ashobora kwameze neza, physique bashobora kwameze neza, mugo psychologique batameze neza. Bisigura ngo ku ruhande rwa Dinamo abakinyi psychologique ndababwiye abo babiri ntibameze neza. Apari yivyo nk'aba bakinyi bambuye urabazanye no munsi uciyubaha iminota amasegonda simvuga iminota urabakinishije ejo uzomusubiza mu kibuga byenzo ubaza kazoguhiki birabigoye. Simvuze baba Gasongo baraje barakoze imyimenyerezo mbafise amakuru je bana yarondeye aba bikwereka ko equipe yawe ifise ikibazo. Nari kubona huko mbona abakinyi nabonye no munsi mwahaye jezi nari kubona Cici ari mwakijya kibuga gusumba uko mbona hari umusore yari yambaye nimero 14 wese niko ndibuka izina giwe wewe ntiyanagiye no mu kibuga n'umunota n'umwe. C'est quoi urashira mu kibuga Brian amasegonda ukamukuramwo urashiramo Giberu bitugani brother. Dinamo numwanya wuko mufata ingingo kuko ihiganwa ry'u Burundi likomejwe na Dinamo bene urunani, abandi nukugumiriza abandi imugu bita Dinamo seberebye ikibazo cerekana staff technique kirimwo. Nasabye imbabazi nkibivuga ntawe ninkuye ku mukate, ariko niyo aba ari ukosora yokosora canke se nibwo aba ari uburongozi bufata ingingo kubera ingingo burya urindiriye ngo ejo nzokora ibintu ushobora gusanga ejo utahageze. Hari umuyimbi yavuze ati if tomorrow never come, ejo mu gihe mutohagera ntimuzoba mufise agahinda igihe cy'umwanya muremure ukategereza ngo ejo ngo nzokosora ryari. No time to lose brothers. Na mwanya wo guta ikintu no kugikoreraho nyene umwanya ukironkeye. Ibyo nibaza ko bihagije katurindira bizoba kuri igenekerezo rya kabiri kwezi kwa gatatu mwaka 2020 na kangahe na gatanu. Abakinyi ngiye kugaruka ku mukinyi bita Napoleon mu mukomera amashini igikoko ateye ubwoba yubahwe 26 mu rukino rwa mbere rwa VBL 2025 Olivier Ngabonziza terekamwe 26 wa Kerne mubaya sana mwumve mukinyi n'abarateye ubwoba 26 equipe yiwe bayiteretse mwangahe yatsinze 59. Umuvandimwe bakaba mwita Jonathan Muzon wa Rezipo terekamwe 22 ku munsi we wa mbere. Umukapo bamwita Dikonge 22 uwo n'umuvandimwe wo mu runani. Umusore Nyemeke ntihenze yatsinze 21 nawe nyene nuwo muri Dinamo. Igihari hari abakinyi bigenje neza, hari equipe zigenje neza canke isimigwi, hari abamenyereza bigenje neza ariko hari nabitwaye nabi. Inyenyari rero y'uno munsi umumenyereza biyita Gafyisi yakoze ibyo abantu baramurindiriye ko kwerekana ko atari urwego rumwe na Aigle Noir agaterekamo difference y'amanota cyane. Icyo bakita gukora kwerekana ati jewe nduyu mu ntinye no kuvuga ibyo Gafyisi abantu baramurindiriye ko nibyo yatanze. Icyo bakita igitinyiro, gukrera igitinyiro kuri adversaire. Hanyuma imfube y'umunsi wa mbere numumenyereza bita Jolis Wande wa Dinamo. Gubera iki tumwita imfube nukuvuga ngo ibyo twari twiteze kuza kubona kuri Dinamo 0 technique 0 tactique 0 psychologique 0. Umuntu mu mutwe akabona yataye umutwe ntari karabona ibyo arimwo, match yamugoye yamunaniye ijana kwijana. Bivuze ngo kuba mvuze ngo ni fube y'umunsi ntibivuze ko ejo azoba ari fube, ejo ashobora kuzoba inyenyeri canke se mu minsi n'imbere akazoba inyenyeri, ariko match ya mbere uwo bita Jolis yamunaniye niwe yabaye imfube. Kubera iki ndamugize imfube ntagize umumenyereze yatsinzwe mirongo difference y'ijana ya Aigle Noir. Nta bintu twari twiteze n'umundi kuriwe kuko ibyo twari twiteze byari binyene ko atsindwa 146 nawe gatsinda 146 wa Aigle Noir. Mugabo nk'uwa Dinamo ibyo twari twiteze si byo yatweretse. Ni nayo mpamvu navuze ati ejo navuze ati nigwo rukino rwarindira nyigishika n'abantu benshi ariko ntibyakunze. Rero nuko byagenze muri basketball, inkino zirabandanya kuri uyu w'Imana sangapi guhera saa 3 matches bazawe ko baranyanyagira mu kibuga. Gusa kibazo c'imvura naco kigiye kuba Jorofize canke se kigiye kuba ndase nukurindira tukaraba. Muri football simvugamwo byinshi nuko umugwi wa Aigle Noir wafashe kibanza ca mbere nyuma yo gutsinda umugwi wa Kanze United ibitsindo 5-1 mu gihe umugwi wa Interstar wigaragaje utsinda umugwi wa Dynamique ibitsindo 2-1 mu gihe kandi amasipiri komeje kuguma mu kibanza ca inyuma n'amanota 6. So nukurindira rero battle uru rugamba ruri hagati ya Aigle Noir na Bumamuru ruzohera gute, ni bandi bazorurangiza, ninde azotwara igikombe
affaire à suivre kugeza ubu Aigle Noir niyo ya mbere kubera ifise ibitsindo byinshi baranganya amanota mugabo ikacigira ibitsindo byinshi ituminizi ko Aigle Noir ni equipe yo kurindira tukaraba uko izigenza muri ino championnat ya 2024-2025 les amis ntavyo kubatwara umwanya kabaraga ari kubakubita update kugira ngo mushobore kwinjoyinga bobo mwinjoyinge hanyuma ejo ku munsi w'ejo dufise ubusesenguzi bwa basketball n'aba expert kuba umutekinisiye umumenyesha makuru benshi tuzatubafise kugira ngo bashobore kutubwira uko VBR ya 2025 ihagaze les amis je vous aime beaucoup bye bye.